Mwabibonye rero nabazanye kugira ngo ndabereke ahantu Ozi akorera kugira ngo tuganire n'abantu bamukorera. Ubu rero y'amabanga yose yaje kumugaragara bya bintu abantu bavuga mbega nibyo canke sivyo. Uno munsi umuntu turi kumwe namubwiye ati ntujye umunwa baza kunganiriza byose ngene bimeze. Buba ko sinenda muzi vema. Okay, ndaza kubaza ibintu bitatu baze kuva muvuga ko komba ibintu byarampabuye. Nagize ubwo ikindi utarambaza nk'ikintu cya mbere cyatanguye kuntera ubwo wenyine yanyibwiriye yarambwiye ati genda akunda amafaranga kandi mwese yamaze kubyumva yego vraiment arabivuga kandi arazi okay yarambwiye ati genda akunda amafaranga kandi yambuza amafaranga ashapfa Tanga wajubizi nukuvuga akibimbwiye nagizemo akano kuko nabwo ati Bekamwe no yabura. Zumeze gute rero murakomeye baje ndatera nkiyo byutse ugendana n'Imana rirenga mugendana. Mvuye muri Sal Beauty ha. Anale mwumvise ngende umuntu wawe yatubwiye. Yabwiye ibiki mbere. Tonagenda muri biganiro wowe urumigwa. Nabka. Neze n'ukuri ngaha. Aha. Je numvise ngo ngaha hasa kwinyegeza gatsibinye ko akamye ko ndaha. Guys, yavyukaye n'Imana rirenga mugendana. Hallelujah. Bayi rero. Yesu ashimwe. Ndaramukije abakunzi bose ba Shine TV. Yeah. Mwivyo atarakora sivyo zamara imbaraga zo gushima nawe dufatanye kumushima Yesu arakomeye. Yesu abakozi ba Shine TV reka ndabikaze ngenda bashima mwese mukomeje kudukurikira wabure no mu gihugu cacu ciza cyo Burundi wabure muri diaspora ndabwira ngo big up son and don't give up. Yes yondi ngaha abazi ko ngenda bahe son nako ni show na show. It's your baby girl mignonne du monde, mignonne de la capitale. Comme tu as subscribe kuri Shine TV ngenda gusaba vraiment ubanzu yigire. Hama rero no musi ni vlogi. Hello vlogi ni sawa. Urakomeye umeze neza. Yeah, no musi ngenda batembereze guys. En fait, hari ibintu bavugira ku majambo ku munwa ariko je mashaka gushaka kuri terrain ngo ndabereke ngene ibintu bimeze neza. Si bimeze neza ndabibereke niba bimeze nayo ndabibereke ariko byose bisaba ko ngenda kugira ngo ndangirene ndabibereke. Uno munsi rero natanga indirimbo ivuga ngo mbere tanga hene ko indirimbo ivuga gute canke ndaborewe nako indirimbo ivuga ngo reka ndabaririmbira iyi ngura mpagije Yesu yereka nkubwire ko nakuboneye ngo byose nkeneye mu buzima. En fait imbere yuko ukora ibintu byose imbere yuko uja kwitangaza amakuru gasara ukabegwa ukeneye kumenya ko ukeneye Yesu mu buzima bwawe. Iyo mufise ibintu byawe bigenda neza ugumutwenga hari abantu bavuga ngo nguma wanikiza kubera ko mfise Yesu ntegeza kwanika nyene mukabibona. So guys no musingiye gutemberera umukolege wanje Ozi irakoze ngiye gutembera kugira ngo ndabereke ibikorwa vyiwe. Abantu muvuga ngo nyinya ngurumva ngo ibintu ngo bikura hehe wowe kutaragenda ngo bironke. Rero we nimba atavyufise kirazira ko ujije umuntu ngo ibintu ngo yabikuye ngo no ngahano ngenda bereke ngenda muri salon boutique no muri salon Beauty ni Beauty gatwize hamwe wewe kugira ngo ndabereke ngiye kuganira n'abakozi biwe waziraguma bavuga ngo ngo umuntu agoye ngo ntabaho ariko yarabinyibwire ngo aragoye. Yego reka tuze kubaza abakozi biwe ingene agoye rero sasa reka dutembere tugende mugabo kubera ko ufite ku mutwe ariko haranje nashaka kwimosha ordinaire dushaka kwimosha hama ngende gukoresha inzara abantu muri inzara rero ngeze bese ubundi mignonne wanyu mignonne du monde ntigira koresha inzara mugabo Ozi yarandiye kugira ngo naramuteye isoni yavuze ati vraiment urateye isoni nk'umwana w'umukobwa ifu ukoresha inzara Kama nako tuzibaye nikangende kuzikoresha n'ivyakunda ko ndazigumiza ko iminsi 2 Imana izoba
yakoze igitangaza. So guys, let's go tugende pamoya. Vlogi umeze guta. So guys, kuko nababwiye rero namaze gushika aho akorera. Imbere yuko ninjira indani kugira ngo ndabereke ibintu bishushe bikaze kugira ngo muze mumenye ingene muzohora muza kumuraba. Nagira ngo dava manzi ndabwire aho haherereye. Abantu batazi kuri face à face. Kuri face à face. Wururutse bus iva muri hariya ni muri no. Bagusiga ahantu bita kuri Bagdas. Ni Bagdas ni Bagdas. I don't know. Gusa ndazi ko hano atari rya mbere wumvise, akaba ari rya mbere ugenda guha orientation imeze neza cyane. Atari uko naho urabona uri kurava ni boulevard, ni boulevard. Munsi ya galeri nyene di boulevard uramanuka gatoya ukagumuza ahantu hari station neza na neza. Ubushitse bahita kuri face à face ahantu bita muri galerie lights. So guys, let's go. Tugende kuvisita umukobwa wanyu. So guys, mumeze gute? Murakomeye nkuko mubibona namaze kwishikira. Twabanje kubanza muri salon boutique ariko kubera ko nkunda ma fraîcheur guys nabanje kuza muri Silent Beauty. Ni beauty ni beauty. Ni beauty. Anyway, ni beauty. Yeah. Nkuko mubibona hariya ku ruhome hariko ozira kode ko vraiment sinza nziza. Ni wazimukoreye? Zari nizuye. Uzokora nkazi ziwe none. Ndagusavye ntukore nkazijya. Nazo ni wabishaka nanake. Okay. Nkuko mwabibonye rero nabazanye kugira ngo ndabereke ahantu Ozi akorera kugira ngo tuganire n'abantu bamukorera. Ubu rero yamabanga yose yawazageje kumugaragara bya bintu abantu bavuga mbega nibyo canke sivyo. Uno munsi umuntu turi kumwe nawe ubwiye ati ntujye umunwa baza kunganiriza byose ngene bimeze gutere. Ni sawa. Icambeshe umenye ko umuntu ugira ubandike ni ryambere abanditse. Oya nta kimwe twabikoreye n'abandi kandi bagashima. Ari ryambere. Yego. Rero nitwa Mignone Diamond. Nawe witwa gute? Nitwa Irakoze Arsene Manicuriste. Okay. Uri ngaha kuva ryari? Bo 4 mois. 4 mois. 4 mois 3 mois gutyo. Barava ngo ntamarana n'abakozi kabiri burero we waramaze kabiri. Ngira baramubeshaje navyo ndabona. Ntabyo urabona? Kuko nta n'umunsi twiga tuvugana nabi cyangwa ngo nitwumvikane. Oya. Nebye madoba dukora ikiganiro uri kuransiga uri kuravuga bikomeye. Birashoboka naco bitwaye. Sawa. So guys, let's go. Turabinge naza kunsiga tugeze turaganira kubera ko mubyatuzanye turimo kuganira kubera ko hari abantu baba bibaza ngo ibintu siko turakora ngerere ngo nukugira iki niki. Je nije navyi nije nabishatse nangira mubikira ndikigoye. Je nabishatse kuza gukorera muri Salon Beauty kugira ngo turabe ingene bakora bien sûr ama service yawo kandi vraiment n'ahantu heza nkuko nahabarangiye ni muri face à face ahantu bita muri galerie light ni galerie light. Let's go alors. Witwa guterera Irakoze Arsene. Arsene? Uvuze ko maze ngaha 4 mois. Oui. Watanguranye ni Silent Beauty. Twatanguranye hari sinaza ko 4 mois dushika ko hari 26 December. 26 December. Yego. Donc bizosubira muri uku kwezi. Tuvuga ngo amezi ane aburamwo iminsi mikeya kugira ngo akwire. Akerera. Imbere ko utangwa kunsiga ashaka tuganire. Kuva iminsi mumaranye na Ozi 4 mois maze kumenya umuntu kameme. Wowe urabona ameze gute? Je mbona ari umuntu nyene yitonda ntashwana byonginga je sinzi no kwanga titakunda kubatera ku mwanya mwinshi. Ariko bonde umwanya wose twatoye kumwe je mbona ari umuntu mwiza atakabikiwe. Ari bikiye kandi abandi bavuga ngo afise ngo byarahaye. Abo sinzi byabo ngira bamubona ko twe tutamubona. Ntabyo urabona ku social media bamwatatse. Muhanda yabona kandi birambabaza nko kubona ariko bavuga nabi nka boss wanje kandi je muvuga ko ibintu ntamubona ko canke ntamuzi ko. Ahari nibo biza kwiva koki. Sinzi ngira bashaka nyene
bo kubwabo bironkya amavyose bonye n'ubwaho atari kunaniye rero boss wawe ni blend reba abashaka izina abashaka utuviews yeah iyo wabibonye igihe biro bishuka mwandiko mubwira ati vrema wihangane nabonye ze bakwanditse ko cyangwa uvuga ati kama mbaya birakura oya sinovuga ni kama mbaya kubera ni boss wanje kandi afise vyinshi amariye nka boss niyo mpamvu noja ngo kama mbaya gusa sinoshuka nawe umuryango pole sana ahubwo ndapfumvuga ati reka ndamurindire niyaza ngaha ahantu ahubwo ati pole sana twabibonye ariko byani bisanzwe ni mapito ya dunia ni mapito ya dunia niki kintu cyambere kimaze kukugora kuri kuko jewe ndiko ko twegeze kuganira arambwiye ati jewe bavuga ko ngoye kandi nivyo vrema ndagoye oya ozi agoye mugihe nawe ubugoye kandi suvuga ngo niho zigusa iyo ikintu cyose ubona yuko gishobora kugora nawe ugacu ushaka kugitwara kwa kundi nyene numva nkubazi bizidasangire bice ariko mu gihe ubuze kubona ati umuntu aragoye nawe ntucushaka kugora ahubwo umenye ngene utwara uwo muntu ngene mubana n'uwo muntu kamusamuca mubana neza cyane vrema donc uvuga ati byo bavuga ni nabo nyene n'abarondera ubugari nabo n'abarondera agafunye cyangwa kumubwira ko yari mama je sinokubesha uzitwamenyanye nje ngaha ariko n'imbere yaho yuko tumenyana kinane nari nsanzwe ndamukurikirana kandi yaradushora no muri salon nari nsanzwe nkoramo urumva imisi yose namubona narabungene yitwara ku mukozi wo ngaho hano nakorera bivanye no areka aramukorera nawe n'umengo ntari bigiye no kungene twaganiriye ku munsi wa mbere no kuri ntitwaganiriye nabi kandi ntigeze tuvugana nabi cyangwa ngo mbone ngo umuntu ngo ari compliqué je nabonye vyamawotsi baramubeshera ni mutu muzuri cyane utugwanje ko rugwaye oya isokiye simbabara donc uvuga ati kuva mumaranye imisi mumaranye ntari bigiwe nta kintu kimwe cyurabona no kose ntashaka kubesha cyangwa ngo nexagere cyangwa nafate ngo nuko ari boss wanje donc hari abantu bavuga ati rekeza muvugire kubera ko ni boss wanje ninavuga akantu kabi aranyirukana suko mbifata cyangwa ngo mbikoro nk'ubwo buryo umuntu amuvuga kwaye okay hariho igihe umuntu acika intege ukabona asa nk'uko ari kubivamo nta gihe murakora ngaha ahantu nk'abakiriya bakabura pe kubera ari igihe urabona nk'ubu ibintu twibereyemo ariko umuntu avuga ati ndetse impamvu yo gusiga inzara sha nk'abakiriya bakabura iminsi mugasanga bapoteye nta gihe uravuga ati reka ncika intege basi tubivemo canke ahanye muri sale n'ibiri haguma hameze fresh nta bakiriya bigera babura oya nta hantu higera habura abakiriya kuko situ nk'ibintu by'inzara byo ni periode hari periode dushobora kubamwo tukatuza ati hazoboneka abakiriya canke iyo madore kubumeteze ivyo bihe ntushobora gucika intege kandi ajye umaze gucika intege ubusa n'umuntu utazi ibyo arimwe ni yari karaje ni intambwe yo gutegana kwe bavuga ngo ntimucike intege gucika intege ni intambwe imisubiza inyuma cyane nko mu ntango nyine numva mu ntango biragorana kuko ntibaba barakumenya cyangwa ngo bakumenya mugabo twaravumiriye ubu nk'iyo ducika intege twari gucika intege mu ntango ariko aho tugeze saba gucika intege ahubwo naho gukomeza bitewe naho tugeze naho twavuye rero uvuga ati nta kugira nta gucika intege shawe muzokorana nimba atabunebwe ukorana ndazira ubunebwe rwose kubera mba nzi ico nkeneye n'ico nshaka wibaza ko ariyo mpamvu imwe ituma abantu basubira inyuma uravye nkahoze twongera uramuzi kuva mutangura akaba namunatangurana watanga kumukurikirana ryari ku mbuga ozi ndaza ko ratanga kumukurikirana nka 2020 gutyo 2020 yaramaze kuronka biho cyangwa atarayiro biho yo ngaha oya hari muri Asiatique yahandi yakorera nje nacyo ndabizi ubwo je twabona mubona kuri YouTube urumva sinarinzi ibintu byinshi by'ibiye kuko natanguye kumenya Ozi bien afunguye Serenity naho natanguye kumenya rero uze nkanamubona amaso mu yandi
ntiwigeze like ubona nk'ubunyura byahageze ukashuraba n'intambwe amaze gutera no munsi wowe niki gikwinspira kuri we like ukavuga ati yebana jeyo ndavye Mabuja canke boss wanje ndumva mfise ingufu zo gukora iki ikintu kinyaspira ko umuntu atakwinspira ushamuvana kare ikintu gituma numva nyene novuga ati shaka kumera nkawe n'uburyo yitwara ku muntu cyangwa uburyo ataba yumva yova ku kintu nico kintu wovuga ati ibintu byose ntava uzavuga ati ndakora iki ni kinyene nanakubwira ati nshaka tugire uko aho yumva nyene cyo genda uko nyene kandi abikora aha siga rero Chatubereka ingene rero sasa muri sayine basiga. Urabona ko ndi umuntu wambere afite inzara. Je mu bisanzwe ndumukinyi. Hana babakinyi baba bifite inzara zabo niyo wisiguye ngo babipfuye. Naze kumbaza ibintu byinshi. Nzaza neza abakinyi naje ngwara guys ivyangirira byose ndaza kubibereka. No kuri no sina bintu bibi mava ndakugirira. Ya vrai? Oya. Cyo cyizere kuko namo. Ubwo ngiyo ndakunda umuntu ngira bibi. Tuba dusa n'abarogaye. Kuko maze gusigira umuntu rimwe akagaruka akazana n'uyundi nawe urigira icizero kawe. Wovuga rete nzozana abantu nka 10 je ni bamara kumusaba. Ahubwo bazona rero. Sawa ndoza kubibereka guys jewe murabizi. Ni ryambere mbanditse amfete. Ryambere. Oya nacu ndabitsi siwe wa mbere ubanditse cyambere cyangwa usize ryambere. Kandi byarashima no kuri ntibegera bagaye. Banditse bro ko ntubabara. Oya uri kurabara. Wapi? Ntubabara. Nanze ko ibintu nyene biguma bipfuje nyene kumvuguma Okay, ega turidire turabe naco wewe nyaruza isigaye turaza kubivugana akazi karemvye. Safza. Yeah. Wowe iyo umuntu ariko mugabo hari ikintu je numva ashaka kubatsa. Iyo umuntu ashaka gukorera umuntu hari igihe amubwira ati tuzokorana umwanya ungana gutya afise vision yo gukora ivyiwe wewe nta musi n'umwe uravuga ati naho ndiko ndakorera uwundi muntu bizoshika nje kwikorera ibintu by'uwanje. Oya iyo ni indoto ya buri muntu wese akorera uwundi. Yes. Kwipfuza gukora ivyiwawe si bibi kandi si n'iciyumviro kibi. Rero mvura vyiyumvira mugabo ukabihigiye. Canke ukanavyiyumvira mugabo bitewe no kungene muri ko murakorana n'uwo muntu kumbe mwanje biguteye ko hari igihe mushobora gukorana n'umuntu we nyene akaguha kumva yo kumenga gukora ivyiwawe. Muri ico gihe vraiment ntushobora kwiyumvira ibintu ko ubona umengo ni kwawe ubona nta problème rero bamwe ico gihe bawumva nawe uba wipfuye ne gushaka no kwifuza kwama mukorana n'uwo muntu kuko ntawozi bano mumengo no muntu tutazigera tuvana. Okay. Ya. Donc yizere timuzogumana. No kurera shaka vyize tuzogumana. Na mugambi canke naciyumve no mfite cyo kuzovana nawe muri no myaka canke mu myaka. Mugabo uko biri kose hari n'igihe ikintu kimwe maze kubona hari nk'abantu bavana nk'umuntu nk'ubunye ahagiye akantu mwumvikana ko gasanga muraheba murayikimaze gukorana bakubera ko ari umuntu mubi canke uri umuntu mubi mugabo urabizi ko bishika abantu ntibumvikane kumbukana kandi kutumvikana kw'abantu hari gihe mwese mutaba muri babi mugabo bishirase ntimumvikane uri muri babantu bavanye n'umuntu bamuvuga nabi canke uri muri babandi bavuga bati no ntibyakunze ko tugumana mugabo si umuntu mubi kurumva rero urazi bameze uko nyene yavanye n'umoya. Oya je rero so kumeze kuko nari nkorera ava yuko zanga nenda akoze 10 ans. Nenda akoze 10 ans kandi no kuba twaravanye urashaje mu no kuba twaravanye sikuba ngo nuko twavuruganya ahubwo abaye amahitamo yanje yanambaje turashaka kugenda ambwira ati ndashaka nawe ati ndashaka kuraba ubundi buzima kuko igihe cyose maze ndakimaze ngaha reka ndabo ubundi buzima bwo hanze ngene bumeze niyo mpamvu na no yashatse ko tuganira ndamuvugisha nawe akamvugisha kandi kutumvikana n'umuntu nibyo nakubwira nuko nyine mwese mutamushaka kumumvikana kuri ico kintu iyo rero hageze umwe aheba kuri cya kindi mutumvikanako ibintu biragenda neza. Naho uvuga ati babandi bavana n'umuntu kubera ko kutumvikana ugasanga bagenda bamuvuga nabi bo bumva babwira iki
bajya Kona dukora abantu bashobora kuba barakoranye na Hosy ugasanga bigiye abantu bavuga ku ma social media nabo bakoranye bagiye barabivuga kandi ugasanga mu byo bavuga hari ibyo babesha ari ibyo babesha mugabo je mfatiye ku byo maze kumva bamuvugako bwa mbere yaragize ubwoba ko sinenda muzi vema okay ndazakubaza ibintu nka bitatu maze kuva bamuvuga ko komba ibintu byarampabuye naragize ubwoba mugabo navuze nti oya reka Jesse no kwemera kugira ubwoba muri ubwo buryo ntarabyibonera reka manze ndabe ikindi utaranambaza nk'ikintu cya mbere cyatanguye kuntera ubwoba wenyine yanyibwiriye yarambwiye ati je ndakunda amafaranga kandi mwese bamaze kubyumva yego vraiment arabivuga kandi arazi okay yarambwiye ati je ndakunda amafaranga kandi yambuza amafaranga nashafu Tanga wajubizi nukuvuga akibimbwiye nagize magana kuko navuga ati kama igiko be hamwe no yabura ati be hamwe kodesame tuzana tuko turashwana mugabo maze umuntu amaze kukwibwira cyo munyenge no mutwara ngene mu managing washibigenza guterera ubwira ngo batira ntibaze babure amafaranga ntazabure ngo babanze bagushamike oya wenyene yarabitse Jackie mbwira uko ati namubwira ati urabona ni mu mesi y'intango yego ibizoba byose tuzovyakira ariko turagerageza natwe dushama n'ingufu turabe yuko hari icyo twokora n'umwana umwe umaze kumubwira uko nawe n'umuntu akutse arashaka gutaba ati turi mu bihe by'intango nyine nibwo bwiye twagiye turabana abonetse namubwira ati yabonetse naya tabonetse namubwira ati byahaye akanahora muri ubwo buryo Nuraje sanko yakwibwiye ariko ameze canke kwari kugira ngo gusa anashiremo ibirungo urondera abakiriya we nawe je uko yanyibwiye je sindabibona complete mugabo je sinzi ko ari ko ameze no ko atari ko ameze gusa je sindabibona neza mugabo ari gihe mbona umengo ndiko ndabibona n'ikindi gihe mbona umengo si izi niza okay katikomereza kazi ubisigaye ndeza kwikubaza ibintu wavuze usanga biteye ubwoba ibyo bavuze kugira n'ibyo yivugiye mbw'ibyo yivugiye ibyo ushaka kumenya ibyo nabyo numvise ibyo bagenda baravuga abantu narumvise ikintu cya mbere cyatanguye kandi wowe njyana uko nabimenye maze tumaze gutangura gukorana kuko nk'iyo ndabimenya tutarakorana vraiment sinzi ko wari koko usanga bikugoye narumvise ngo arakwiye kubana n'abakozi ngo zingura matamano umukozi ngo n'umukozi kabiri ibyo nabyumvise ariko ndavyumva maze gushika ngaha kandi aho twe tugire mu ntango mico gihe nagize ubwo n'ubwo bwa mbere nagize uvuga ati senyeje biragenda gute mugabo nkimara kubyuma ndavuga ati nubundi sindi busubira inyuma kandi gusubira inyuma si wo muti kandi noneho ivyo bavuga ngo ibyo wiyumviye namwe sinumugani bavuga usa nk'uko nyene mugabo vyiza hariho ivyo baba bavuga n'ivyo uvuga ati reka nibonere bya bintu bavuga kandi je ndi umuntu nakunda gukora ku byo abantu bavuga je ndi umuntu nkunda gukora ku byo ndiko ndabonesha amaso yawe niyo mpamvu navuze ati je sinshobora gusubira inyuma ngo nero umugongo inyuma deja narahapfuye sinashobora gusubira inyuma aca nitwa umunyabwoba nanje ko nitwa umunyabwoba reka nkomba ati ndabe kandi vima nagwanye sanga bya bintu sivyo ubwo je turamaranya amezi press kandi ntimurashwana oya nta musi turashwana kandi naho mushwana ni ibintu bisanzwe kuko n'umukoresha bashwana ibintu nibaza ko ibintu bisanzwe ibyo ndavuga ati nta tsibana zitakomanya mahembe mwari muzi ngo birashobera kubana n'umuntu mudashwana ibyo ntibyoshoboka karacamwo ariko iyo gaciyemo nawe umenya ngo kitwaramo sawa tubandanye njabuze ukuboko yego guys ntarazikata nimurabe byinshi ngo yamaze gukata ni hehe mukunda kuronka abakiriya cyane vendredi samedi vendredi weekend yo gushusha ahubwo ni jeudi vendredi ni jeudi vendredi kuko samedi vraiment bo ntibirashika ngo ntakoze samedi mugabo aba ari umwuma mu minsi sanze abari kwa kuri nyene ntutawe udakoze
nk'ubu canke ngo buraya bisi ubundi samedi vraiment n'umunsi manje ubwanje ndawunegrija kuko ndabizi vyawe samedi n'abantu bahazi yagiye samedi babaza bagira ngo bagenda dimanche gusenga oya ahubwo je bajya baza mu bintu byo mu mutwe kuko uja gusenga niho zakoresha inzara uceceka kuko ni ibintu bifata umwanya oyiza samedi imbo samedi je sinzi ngabiye baba bibereye mu manza baba bazigirishije vendredi baba bazikoresheje vendredi nibwo batangura kwitegura jeudi na vendredi niko bakora wenyine ndacamwe mugani batakunda zoboneka vuba ntibikuzunguza nk'uburozi nk'abakiriya benshi oya ndacamenye ngenda bajira Tunyaruzi. Chamenye ngenda. Ntugira nko kuri kuragira sibereye mu kiganiro. Oya. Ha wa mbere ariko bamuhejeje ke. Mbose manda mweza mugabo mbandi hafi kumuheza. Aha. Aya rero kubandika umuntu atarigera bandika. Oya si bibi pe. Zino kizaje zibona gute none. Bo muri umwe mu bafise inzara nziza dufise nga mu Burundi. Subira. One? Umwe mu bantu bafise inzara nziza nga dufise mu Burundi. Sawa mutazona gira ngo. Bigenda gute mbwige mwashagira inzara nziza. Mukaje ku mandi mbona mufise inzara. Inzara nziza icambere noro. Ubu nego gwara kwambere tangura kubagwiza. Okay. Navuga izindi zose ziza zisunze kuri Vlogi. Navuga rero izi nizo nzara nziza rero apana zijya zikura. Nico navuze mfata. Rero nzara nziza. Ya. Kwabona zimwe ziri ndani nizirasohoka. Zirasohoka. Ibazebye ntari bwabandi. Bibaze. Iko kwanje kuberewe no kubandika cyangwa kuberewe no gusiga nzanje nyene. Ukuboko kwawe kandi n'ubwira ngo experience nanje biboneke nyine ko nabaye impumiwe gadashaka Mabuja fatiye kukunyere mu n'inzara zawe oya si byo kubandika nizo gusiguka nyine nizo gusiguka ku nzara ziwawe none no kubandika mugirira kuri rya amafaranga nyine canke muragabanya kubandika ifise pliya no gusiga bintu mare gafikira pliya kandi byo mamufuza ku mahera make ibaze rero make cyane guys Kaduteza imbere ubundi mwana. Rukara abantu anageze ozi. Like bibanye naho yatangura ukabona intambwe amaze gutera. Ubunye Salon boutique, Salon beauty, Salon vibes, ide amashosho menshi. Hari ikintu kubera uraze abavuga ngo kesho ngo abantu ngo badamu ngo basoma amafaranga ngo barabakanga ngo yabana. Ngo ntotwara umugore afite amafaranga. Kuko bwawe bivuga ko iki nka Mabuja uravye amafaranga amaze kuba afise karagira amayaje. Oya byane bisanzwe. Byane bisanzwe umuntu wese n'igihe ciwe nikiragera. Yes. Yeah. Uravye burya bavuga abagore bafite amafaranga niko baba bameze cyane cyangwa abakobwa. Ntawe ndaronka ngo afite amafaranga ngo ndabingeto ba. Ubwo wenda muronka niyo ndovuga ati. Nzometiye bana tubya ndi bavuga nivyo. Cyane bavuga ko abagore bafite amafaranga abakobwa bafite amafaranga bameze gute. Ngo abagara sana abagabo ngo basuzugu ukora vlogi ngo aba Babylon nahise nkatira yo abo bose nabanyicirizna yoro guys ndavugira na kimwe mvuga hello guys mumeze good time murakomeye uko biri kose je ndashima Imana sha urambabaje Reka mbanze mbaza bakunze ufite cyane kubanza uheze donc ubanze heze kusiga amavuta mwe murabibona ibi bintu mwebwe aha nta makuru mufise ngo nimba wibaza yuko nkibabara nta makuru mufise na guys Eko muravuga iki hari abantu bambwiye mugabe igihe bambwiye kandi abihore maze kwivuga mu kiganiro kenshi so urambora sa gute biboneka nabi reka ndabatera inkuru guys reka ndabatera inkuru umuntu ari inyuma ya kamera fate niwe muntu wa mbere ankengera akunda kuvuga ngo sinisiga ngo sinikora ngo sinkora inzara ngo nsa nk'igihungu guys tell me okay Murameze gute? Nyasivuga. Meze neza amashu raberewe usa neza sinzi ko nabandi ariko babibona. Guys mwe niko mubibona. Ufite kumangira bika
abe gusa ntondere oya sindakarya ngira bitya ya rero nshaka kugushimira nabwire ko wasize neza merci nawe wabikunze nabikunze cyane bwira rero igihe wize ibi bintu vema mbarira wavyize ryari eko vrema imyaka navyize canke igihe navyigiye yego shaka umbwira igihe washaka kwiga ibintu kubera ko ufite numva ndengeye urabagaye zirabingeneza nabetse ko ikaransi gatarabikata nkeneye tubwire experience like igari yabyize nimisa amaze abikora kuko termo umengo umuntu yabitanguye kera shase vuba pe nandi ubwanje sinibuka igihe navyigiye asanga sinanitana igihe navyiga oya ngishaka ko yarirenga 10 basi nkakenza uko bimaze nk'imyaka 10 cyo mwumva ko ari umupeti nzi ngo tugadukundane ndakuza nk'imyaka 10 ndashaje terawe ya ku muntu wawe kwiza imyaka 25 aza ko ari mike canke 26 si mike yani mike ve uri jewe ni mike yavuga ko je ndi mukecuru mukecuru ntushaje tubona uwo ukabona ndagufunza nk'inga sinzi ko nakarangamuntu yawe natoye usaze tunga sinzi wavukiye nyene byo mama wati ntavyonze okay rero ngaha hari abakobwa benshi baraba batazi ahantu ibi byiza bikorerwa tora microphone kwanza barabe gira bucya igira ngaha akakurabe cameraman ndagufatire aka sawa ndashaka gutumira abakunzi bawe rero like abantu babo guys nimuanze murabe see the outfit tora microphone utumira abantu bagire so abantu bose mukurikirana Shine TV hapana mambo sireni Shine abantu mwese mukurikirana Shine TV turabahaye ikaze ku badamu no ku bapapa ku badamu no ku bapapa bifuza koga ibirenge karibu mwese muri Silent Beauty turabaye rero ikaze mwese muri Silent Beauty ipini normale kandi nibaza kumuse munakora yo ahubwo numiwe ubiriza nababwira prix mwamwe ko ndikunda babesha mugabo abantu mwese mushaka kuza gusiga akubwira ikibanza je ngengo ndashobora kubona kibabwiye nabi adresse ni muri Galerie Light en face à face bureau B17 rero abantu bakunda Shine TV mfatira microphone nanje mvuga sawa abantu bakunda Shine TV surtout les filles ndaza kubashira ko adresse na nimero z'uyu mutipe n'uwaba yamukunze geranya ndabwe ko atazoncamo ico cyo mukimenye basanga bisondera oya je nani twabonye ko twakundanye ubundi yanebonye naonda nzoca ndaguprova ko uri umuntu ndagufasha noca nkwica muze mu mubazi ibindi mu mubazi ibiciro mu mubaze adresse turaza kwibashira ko bien sûr kugira ngo muze muri Siren Beauty muse neza mwisige muse nk'ibaby abantu mwabavuga ngo ndi gihungu murasaba mubivuge hehe kora ko ntisize mu maso ngo mwaye mwene neza reka mpere ku nzara ibisigaye nzobibereka nyuma akajambo kumere kuri os akajambo kama kuri os mubwire nk'abantu je akeneye umwankubaje jenga nk'ikintu cyane tangura kuvuga ni nkamuvuga nabi sinzi ikintu bamushaka ko nibavugisha ukuri nyima aba bishakira gapo tukabaye batiriwe baravuga nawe umuntu dufume tubacangira indege bamere neza nokuri uzi n'umuntu mwiza ibyo byose bamuvuga ko cyangwa bamwiyumvira ko bitandukanye navyo kure gose nta naho bihuriye ngo abantu ngo mushaka murimba mushaka gafu ngo ngo babacangire Ciao, zigenda sabye Arsène irakoze comme tono umwongere amafaranga kubera ko ukuntu akuvugiye birandenze numva reka nandi ndagusabira umushahara wongere ko vraiment kubera ko
ntitwavuganye ngo akuvuge neza sinandamubwira ngo uvuge ibi n'ibi ndaje nivugira ati gusa akubwire akajambo kamwumva ko akubwiye amajambo meza je kandi ndagusabira umushahara kongera niyabona bikenewe byaravyumva mama sari nawe n'umuvyeyi afise abana dushaka kungana ubwo abazi igikenewe nk'umuvyeyi ibaze vraiment abantu hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo kuvuga neza birusa igitambo rero murabe vraiment murabe ingene urabe ingene yasize neza kandi abantu benshi bazovuye kuri shani TV kandi hariho n'abandi nzoza naje ndakwemereye nk'abakiriya nka 10 je nzohemuka ndabakwije ukwije abakiriya 10 wowe ubwawe abari bonus sawa je nzoza n'abakiriya hamaje mushamungirira bonus no ku muntu wese uretse uzobazana no ku muntu wese azobazana akwije 10 ni bonus reka dutangwe duca amafaranga dutangwe duce dusangwe duse neza shaka za kudufata neza tutuzara tukwegereye urabona vraiment twiza urabibona muzo gushire kumvuga nabi afite kandi gushimira cyane rero nawe urakoze cyane Mabuja urakoze cyane cyatwaganiriye neza nibaza ko babikunda n'abambwiye ko ari jambo babikore base wewe urabona ingene bimeze no munsi ntaho ntembera hose ndahatembera kandi abanza gutembera muze kumva barenda za kubaramuza ndagenda ameze guyi icyo nicyo cyangombwa niyo tuba dukeneye muri Serene Beauty gukorera inzara cyangwa gukorera ikintu umuntu wese service aba yifuza agashima akayikunda niyo ntego yacu kandi dufise n'abandi bose batarigira babikora canke batavyiyumvamo kuzobakundisha bakabikunda sawa nanje mbira akajambo kamwe n'akabakunzi banje bumve ko nanje ndi mu rukundo asigaye turavugana ibisigazwa bivugana kuri telefone kuvuga ngo jewe ndahakuye ibintu bibiri ndahakuye inzara nziza ibisigazo bibabwira ara prochaine fois sivyo sawa rero Take 5 kandi kantu tokera tubwira ko ndubashe ni wait TV kubakoze subscribe sawa gereza microphone gereza kubakoze subscribe sawa kandi namwe mwayikoze genda mubwira bagenzi banyu batarayikora nabo bakandeho bashireho na like vraiment kuko ni ibintu byiza nabo bagesho mubumvisha ikintu mu barushije yambere Merci beaucoup. Yes. Ciao. Merci beaucoup Arsene. Merci bakunzi ba Channel TV. Ukaba utagira subscribe nukuri nico cingenzi hera kubikora ukaba uraba ibiganiro byacu ntubirayikinge nukuriyikinga ibiganiro byacu kandi ukaba uri umuntu wa mbere uraba ibiganiro byacu kono byakuryoheye bien sûr cyo bipartage kugira ngo dutezanye imbere twese ndabakunda cyane murakoze cyane mwese ciao zumeze gute rero murakomeye baje ndatera nk'iyo wabyutse ugendana n'Imana rirenga mugendana mvuye muri Serene Beauty nare mwumvise ngende umuntu wawe yatubwiye yabwiye ibiki mbere ndagenda muri biganiro wowe urumigwa navuze ati shama wari wamubwiye ko nza kuza ngaha mugabo wari wabimubariye we ntumwe mwavuye waje atabizi oya Jean wari wamubwiye ivyo avuga ngirango eka nenze n'ukuri ngaha aha je numvise ngo ngaha hasa kwinyegeza gatsibinye ko akamye ko ndaha kazi yavyukaye n'Imana rirenga mugendana haleluya bayi rero Yesu ashimwe ndaramukije abakunzi bose ba Channel TV reko bw'amahirwe nagiye muri Serene unavuye kwisiga inzara mwazibonye mwebwe urazi ngene abantu raba ingene uberewe raba vraiment urabaye umuntu w'umukobwa w'inkumi y'ijumbu hasigaye ko nkora akantoze tu vois kamakiage nyine nka baby bakubonyeho kutana karabiro isi shababiravye navuze ati reka ngenda bereka nduzo ndahinduka basibuke ngo nta uhinduka muri byo ayo ko rero ama lipstick uzogenda ugure lipstick uzurisiga ego kandi nakwemera kuzokuzana abakiriya ego sha ndabikunda rero tuvuye gutembera nshiye nsanga washitse muri Serene boutique nshaka kubaza ikibazo kimwe gusa urudanazo rugezeho ugiye twavugana warambwiye ko wuguruje je nje kwirabira vraiment urabizi ko ata programme twari dufitanye mugakabeme nta rugero utavuze
kandi agusanzeho Ndashaka mvuga iki exactement? Okay, mbwira urudandazo rugeze hehe haba muri hariya no kwimana. Kubera ko utabimenye. Nuko ntavyonzi ko maze igihe ntabikurikirana. Kandi turi mu ntango z'ukwezi. Yego. Normal. Nari occupé n'ibindi bintu ntavyo nige ntavsinzi vraiment no kuri sima bwaje ndazi yabigeze. Ubaza nka Jack. Iyo mbishaka vyabonye kubibaza. Bibaze Jack. Jack yanyankisha. Ngo bakubaza urudanzwa rugeze. Jera vyonzi. Ahubwo shafe. Maze nukuri maze igihe ngahanda hahonyura ngira ngo nungahugize chance kubumbonye ngamba. Ego. Sinayinkira umwanya wo kuza ngaho. Nakubwiye ati yo byukanye n'Imana rirenga mugenda. Ndakurahi. Félicitations kwanza urabana gusohora wari mu mariage mu vlogi gusa mu mariage. Avuye muri bya studio hariya nja mu mariage. Nyine ngembe ne jana. Wimbaje nko mu kwezi kuza no kubwira ati bimeze gutya. Ariko biri kose birateza awazi. Bazi nkiyo umukoresha Jackie akashabura umugabo. Yego. Ariko ashusanga ntagiye. Mutoyi wawe birate umugabo. Ku mugabo nyene yagiye ku mugabo. Urumva iyo ariko umva ndiko ndavuga ati wari mu bintu bitesa gusa. Nuko ntivyari bibi vraiment ntivyari bibi nari mu bintu vyiza. Mugabo bisaba umwanya mwinshi gose na concentration donc. Kandi ngamba ni mama business ya ari secondaire. Iri ya mama wabo ni muri Siren Vibes. Sana niho ndisanzwe gushiramo ubwenge inguvu ibiki vyose kurana sinziriye mugabo ngahanye mbavuga ati niba hakicugura musanze arahantu hayironkera umwanya kubera ko kucuza sipasio yanje mahandi ngene bashaka amahera mugabo sipasio yiwanje donc hariya niho haba hari umwanya wanje mwinshi sino mais je pense ça marche ça marche ndagusabye wibutsa abantu ko ufise ibirato bashaka ufise ibirato vyiza ndagusabye ko banyereka ibirato biri ngaha vraiment Maza kuyiberera. Mwebwe iyo mutambaye ibirato mwakuye muri salon boutique mwabikuye hehe? Teraje numva. Wobikura. Nashingira isoni. Nashingira isoni. Ubunyengeye gutumira abagenzi banje n'abandi bose batahora bagushorera. Abadiaspora abagenzi bawe bakugura imipira Visit Burundi, imipira myinshi baza kuyikura ngaha anye kandi merci ko baza kudushorera imipira surtout ko niyo vraiment abantu benshi baza barondera sinzi ngere baza ko dufite imipira yonyene. Mugabo ntacu niko bamuza kuyigura merci mwandanye mutse. Ibirato bibutse ibirato. Antuka naho no hindura business nkahashi ikindi kintu nga imipira yo izokwa mihari. Narabonye abantu barayikenera kandi bakabura abantu bayigurira. Nakure ko abantu baba bazi ko hari nga cyabaza barabwira birati genda kwaho zigenda muri Siren irahari. Uzohashire amakanzu. Amakanzu ya mahiyari njoki abantu basigaye amahiyari ko noronkera umwanya kwe. Niko bitananiye kujera deje ko umwanya mukeya. Babarira umakazi. Wewe. Yego. Je no kemera. Je mpa Niger nimenyeje. Bayimenya. Bayisheri. Babwira abantu biratufi. Nukuri ndarushe vraiment mwe mukapara kuzamura nkumviye gukora ibiganiro numva ndushe numva imwe muzi zamperanye. None muramfatiranije. Mugabo nyene mwakoze kuza kutugendera. Amen. Mwakoze wabonye ko naramuhaye kado mu kiganiro y'inzara. Nashikije isezerano nako narabwiye ati azoza mu musige kandi nzo mu musige neza ku buryo ashatangura kugira jeune yo gukoresha inzara donc wakoze kutugendera ntiwari oblige kuza kugira vlog Kona naguhaye kado uza gusiga na oblige donc wabikoze ndabigushimiye cyane shimye n'abakunzi bawe n'abaza kudushigikira gusigira inzara iwacu dufise umuntu asiga inzara atesa umwana mwiza Arsene afise indero abo je nshobora kubera mu kazana Ivyo arafise umugore ko yabimishije yakubesha yagumye aho nagumye ndavuga ati ndagukunda ibikindi mvuga ndagukunze bose pore sana Arsene buvugisha ukuri ariko vrema kubera je nkune namaze kusettinga mu mutwe usanga wamusamaje sino asiga neza vrema ko jewe nje ndi passionné kunze ndakunda inzara cyane afuma mbona ncika umushatsi mbwa sinci kugwara bayize inzara zanje rero namuhaye akazi ko namubwiye ati banzu nsiga kugira ngo ukore ngabanza kunsiga dabe n'igihe bimarako kugira nemere kuza gusiga abantu harya donc urumva nimba naramwemeye nuko atesa muze mu mupime ndazi muzoryoherwa kandi abantu mukunda ozi jewe ndakunda urukundo rw'ibikogwa like tari urukundo rwo kumunwa nk'ubasha gusanga abarundi murabikunda kumbesha murankunda mukaza kunshorera ego ikindi kintu nakunze namubajije amapri nukuri n'amapri normal birazimbu turatanga na bonus yuje kenshi ego you just 6 fois 7e fois abari kwagusa ja vrai
aho hohore nta ibazi ivyo bintu abantu bake bavyumvira kandi ikindi ni plus normal higira kabiri ni muri ville ntugira ngo uzogenda ahandi rero abantu muvuga ngo murakunda mignone n'abakunda ozi ndabasavye abakunda hari abantu bamwe ngo baragukunda mu gitondo twame tuhagane n'umuntu kuvyerekanye n'urukundo bararukora ntibaruvuga rero uyu gumwe bivuga biba byinshi ukaturemera ozi rero bandabitera imbere. Merci beaucoup. Thank you so much. Ndabakunda cyane tuzosubira. Yego. Hewe ndarusha ntimubone isura. Oya vraiment ça neza. Bazohore bamvumbura mu gitondo pana y'amasaha yo kumugoroba. Cyo muzo kuvumburira muhira kweli. Uzokwemera. Ya reka ndagushimire ukomeze gutera imbere. Abantu mu kwisha Newe TV abantu mufise ibirato. Saba kobwe gusa saba hungu gusa ni bose. Aba mama, aba papa, abasore, abakobwa n'abana nabonyeho turato twiza. Twabasirimu nyene namwe muravyumva kandi nta bakurikirana ibiganiro atari abasirimu ushobora kuraba ikiganiro kumvozi yavuze kame muri umusirimu. So guys, ciao ciao ciao, we love you.